nubwo abantu bo baba bihora, nubwo abantu bo baba babinyegeza. Ico no babwira cyo nuko muri programa Satani afise kugira ngo yonone yongere icishengero ryo mu Burundi. Icambere nuko hari mwoko ishengero ryicwa abantu abadamu bakadefiriza bakambara amapataro, Pantekote agashingiranwa n'uwo mwishengero iryo ryose. Mu Anglikana akava muri Anglikana akavuga ubutumwa bwiza muri Pantekote, mu Pantekote akava muri Pantekote akavuga ubutumwa bwiza muri Anglikani cyangwa ingirano muri Katolika. Ico ni kindi. Hanyuma umugabo n'umugabo bakemerera abajye bitabatinganye bakemerwa mu ishengero n'ibikorwa bakabihabwa. N'uyu munsi ari abantu bari mu ishengero arabatinganye byo mu bimenye. Ibindi nuko n'abadamu ubu hari gusengerwa ngo babe abapasitori. Ibyo byo mumenye yuko n'umugambi uriho kandi uramaze kumenyekana, ariko kandi uri kurategurwa. Naco gituma mubona hari induru n'indyane hirya no hino. Iri jambo sohoka mu idini si sohoka muri urwo rusengero uri kurasengeramwo wa Mupantekoti we, unyumve neza. Ahubwo aho wasabwe gusohoka, sohoka muri ivyo bintu bibi urimo uri kurakora. Kuko nababwiye uyu munsi yari abantu arabanyedini kubwo bishwe mu buryo bw'impwemu. Ari ngaho mwishengero, ari ngaho mwidini kanaka, arakurikiza ibintu byose bisabwa n'iryo dini arimo. Arambara kikwiza, aratanga icya 10 neza, aratanga imperezwa n'amashikanwa neza, arakora ibikorwa neza, naca abarongozi bo mugaya, aratonda ku mwanya nk'uko bitegetswe. Ariko muri we nta gikorwa na kimwe cerekana yuko yahindutse. Muhira yari mu muryango ni induru gusa, mu babanyi ni wa muntu, ni nta mubano. Ku kazi nimba abandi biba nawe nyene arabitwara. Muranyumva? Nimba ugwanko gwaramumaze, ibi nukuvuga ugasanga ntiyapfuye kucaha, ariko akaba umuririmbyi, akaba umukozi w'Imana, akaba pastor cyangwa akaba mwarimu cyangwa akaba umwungere, akaba musenyeri, akaba uwari we wese muri aba barongoye amadini. Bene data, naco byo kumarira gusohoka mu iryo dini urimo witwa ngo urasohotse, ugasohokana n'ubwo bubi bwose warufise. Ahubwo icyo kubera ciza, gumayo hanyuma uhinduke. Niwamara guhinduka ugasenga Imana ikaguhindura, n'abandi bazobona guhinduka. Yesu nabahezagire. Uko niko gusohoka mu idini nyakuri. Yesu nabahezagire. Muri make rero, gusohoka mu idini mu Kristo uri kurasabwa. Yesu nabahezagire. Su gusohoka mu buryo buri fizike, mu buryo bw'umubiri, ahubwo nugusohoka mu buryo buri spirituel, nugusohoka mu buryo bw'impwemu, mu buryo bw'umutima, na cyane mu bikorwa uri kurakora, mu vyamwa uri kurama, mu ngeso zawe. Yesu nabahezagire. Hariho abantu b'intumwa za Satani binjiye kugira ngo bayobye babandi bagomba Imana. Na babandi binjira barondera ibintu. Uko ushobora kwinjira warondera ibintu, ariko ijambo ry'Imana likagufatirayo ukihana. Mugero ku buryo aba bantu nabo babakozi ba Satani bamaze kwinjizwa bagacengezwa y'indani, bakaba rero bari imbere mu bikorwa. Uyu munsi na wa muntu yoba yaje ubwa mbere arondera Imana, ariko aricwa mu buryo butandukanye, haba mu buryo bw'impwemu ndetse no mu buryo bugaragara. Na wa undi yakwirikira ibintu, ijambo ry'Imana ryoje rikamufata kihanirayo agahindukirayo. Ariko kubera ba bantu bamaze kuza bakinjira, ariko kwa gwafu Yesu yavuga ruri mu buro, kuko turabana tukagendana tugakora ibikorwa bimwe mu buryo bugaragara, ariko tutavise inzira imwe. Naco gituma uyu munsi bigoye gutandukanya umukizwa no utari umukizwa. Naco gituma uyu munsi abantu bakizwa bari mu rusengero imbere ya mwarimu canke ya pasteur canke imbere ya kontagite canke imbere y'abaririmbyi bagenzi babo, ariko bashika muhira bagahinduka utundi dukoko tw'amabara. Ugasanga umukizwa ntazi kubana neza na mugenzi we. None utazi kubana neza nabo mubana wakijijwe gute? Abantu benshi babaye mwishengero arabanyedini kubera imvo zibiri.
imvo ya mbere nababwiye, hari abagenda gukizwa barondera ibintu. Imvo igira kabiri itumye abantu baba abanyedini n'uyu mugwi munini w'ibi bintu byihishije mu isura y'abantu biriko bikorera mu ishengero, ari impwemu mbi zigendera, batumwe gusambura no konona ishengero. Abo bakaba mu bibanza byose bitandukanye, haba hejuru haba hasi, haba mu batunzi haba no mu bakene, ari intumwa za Satani zaje kugira ngo zice ikiremwa muntu. Aba baruzuye. Aba rero nibo bariko batuma abantu benshi, ubwa mbere batamenya ukuri, ubugira kabiri badakizwa neza, ubugira gatatu bahishwa ibyo babereye iby'ukuri, bigatuma bakizwa neza, bigatuma bazoja mu ijuru. Yesu nabahezagire. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze, niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka, wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru, bakunzi b'Intahe Ngirakamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana biciye mu magrupe WhatsApp atandukanye, nongeye kubaramutsa amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndi mwene so Niyonizeye Eri, nkuko musanzwe mumenyereye mu bitare bike mu Ntahe Ngirakamaro TV. None rero imbere ko tubandanya, nagomba tubanze dusenge. Umwami Yesu nabahezagire. Nyakubahwa Mwami Imana Data wa twese uri mu ijuru, se Umwami wacu Yesu Kristo, uragahezagirwa kubw'urukundo rwawe no kubw'imbabazi zawe. Uragahezagirwa waremye isi n'ijuru, ukarema ibintu byose, na twebwe abana b'abantu turimwo. Warakoze, turagushimiye. Nushimwe aho tuzigama ijoro n'umurango, waduha impamo duhumeka buri munsi. Uragahezagirwa nyakubahwa kubw'urukundo wadukunze mu gudu umwana wa Yesu Kristo, akemera kuva mu ijuru akitanga kubw'ibyaha byacu. Warakoze Mana, nushimwe. None ndagushimira no kuri kano kanya usuye kunyemera kuba hano Mana muri ibi bikorwa. Nacyo gituma ndakwinginze nyakubahwa, ngirira imbabazi, amaraso Yesu Kristo amboneke ko ntunganye kandi untyorore kandi asigure, ambere umwambaro. Ibisigaye Mana ucubana nanje muri kano kanya, ntaba ari jewe ariko aba ari wowe Mwami uzobukoze. Ndakwinginze muhemu wawe yera yururuke amanuke, aba ari we yikorera, ntaba ari jewe ariko aba ari wowe Mana uzobukoze. Usigurire kandi ubwishe ubwoko bwawe Mana, uzobugize neza. Ibisigaye umuntu wese Mana umwe kumva no kumvira, uzobugize neza. Kano kanya kose Mana ndakakweretse Mana, byose bize kuba ibyawe uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti mbisavyemwo, amen. Nero bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Naka kanya nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana ko gusubira kugaruka kugira ngo tubandanye tuganira ku by'urugendo ruja mu ijuru. Yesu nabahezagire. None rero bene data, tumaze iminsi tubashikiriza ibitandukanye, zaba intahe bwa ubuhanuzi z'abanimburi bigiye biva hirya no hino atandukanye, zaba intahe ziva muri bene data canke iby'abakozi b'Imana bagenda batumwa kugira ngo bashikirize abantu b'Imana. Ariko kandi nkabibutsa nk'uko nkunze kubabwira, ntituri mu bihe bigoye, mu bihe by'iherezo, mu bihe byo kwitondera cyane. Umuntu ategerezwa by'ukuri gusiguza no kubaza Imana. Yesu nabahezagire. None rero nagomba mbere ko tubandanya, nagomba turabira hamwe ijambo ry'Imana, ariko kandi mbere ko dusoma amajambo y'Imana, hari ibibazo bamwe bariko baragira kubwo imburi duheruka gutanga muri iyi ndwi. Imburi yoba yatanzwe ku munsi wa mbere. Abenshi bariko barabaza ko ibibazo bitandukanye, na cyane cyane ku kibazo kivuga ngo sohoka mu idini. Yesu nabahezagire.
ndazi ko abenshi muri ko muraronka inyishu zitandukanye n'izo uyu munsi n'inyishu uyu munsi jewe ngomba kubaha. Yesu nabahezagire, numvise ngoberwa mu mutima no kugira ico ndababwiye, kuko muri iki gihe birasaba ko umuntu asobanukirwa by'ukuri, akamenya na cyane cyane ikiba cyagombye kuvugwa, kuko burya bene data imvugo y'Imana iragoye. Yesu nabahezagire. Burya kenshi bene data amakuru arashobora gutangwa nabi, mu gihe atanzwe nabi rero ashobora kwica byinshi, kandi atanzwe neza yari gukiza benshi. Ni naco kimwe niyo message itanzwe igatangwa nk'uko yategezwa gutangwa, ariko ntihabemwo insiguro n'insobanuro ku bantu. Ibyo rero abantu ntidutahura cyo kimwe. Hari abaca bagomba gufata ibintu mu buryo bw'umubiri, nabo bifashe mu buryo bw'impwemu, ntibaheze ngo babyinjiremwo, bagaca baba ahantu ho guciranira imanza no kugomba gupinga no kunegura ibiba byavuzwe. Jewe rero sinje gupinga canke ngo nze gushigikira ibi canke biriya, ariko nje kubereka uburyo twategezwa kwakiramwo message, n'uburyo umuntu wese yategezwa kwiyumva mu kiba kivuzwe, akaraba ati nimba iki kintu numvise kinkorako, ahantu ndakwiye kwikosora. Abantu tukava mu byo kugenda dutukana, kuko muri kino gihe hari ingendo n'impararombo n'abantu benshi bafise muri no myaka. Iyo ari ikintu gikora ku ikosa ry'umuntu kanaka, afise urwego kanaka rongoye, muri make ari nk'umukuru kanaka, abajejwe amabanga kanaka, niyo ryo bari kosa yakoze, novuga nti nk'abayoboke biwe canke abantu bakunda ivyiwe canke abantu bari nyuma yiwe, ntibaheza ngo bemere ko umuntu yokosha. Naco gituma uyu munsi iyo umuntu ari n'ibivugwa rukuri, abantu bagaca bavuga bati uyo muntu yavangiwe. Hari n'igihe umuntu avuga ubutumwa bwiza, ubwo butumwa bwiza bugakora ku bayobozi kanaka cyangwa ku barongozi kanaka, mw'ico gihe kubera abavuze ibyo badashaka, abo wavangiwe, kuko ariko amena igihute. Kandi nagenda babwire, burya kutura uruguma birababaza, niyo no kumena igihute birababaza. Uruguma rushasha n'uruguma rumaze igihe, burya ntizibabaza cyo kimwe. Bamaze gukomereka mukaja kwa muganga, murabizi iyo muganga agomba kukuvura arahutura agakura k'imicafu yose. Rero iyo umuntu ugomba kumuvura, ni ukuvuga ushirikinya, umaze gushirikinya rero hanyuma ugaheza ukamuvura. Igihute nikimenwa n'umuntu atinya, kimenwa n'umuntu atakinya afise. Yesu nabahezage. None rero singomba kuja mu majambo menshi, ariko nagomba tuja mu majambo y'Imana. Tumaze dusoma ijambo ry'Imana, twumve iki jambo rivuga, hanyuma ce tubandanya. Bene data, cyo ngomba kubabwira si ubwenge bw'iwanje ndetse si n'ubuhinga bw'iwanje, kuko nta Bibiliya nize, nta theology nize, ariko kandi mpwemu w'Imana niwe arongora umuntu wari we wese. Kandi si kuvuga ko abize ivyo aribo bazi ivy'ukuri byose, kuko mbere na bimwe muri ivyo muzogenda muravyumva, nivyo biriko biratuma abantu baba abanyamubiri. Kuko umuntu buno musi azi yuko umuntu atize theology ko atakintu yoheza ngo avuge co. Abenshi niko babizi, ariko siko biri. Ico ni kinyoma c'umugwanizi Satani, namayeri yakoresheje kugira ngo yice abantu, mbere binakunde anonone n'ishengero ry'Imana. None rero bene data, reka mbandanye turabe amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ni igice cyaho 8, turahera ku murongo wa 31. Dasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo abana nyakuri. Nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati, nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje by'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi uko kuri kuzobaha kwidegemvya. Baramwishura bati, turi uruvyaro rw'Aburahamu, ntaho twigeze tujakarira umuntu n'umwe. None uvuga ute
ngo tuzohabwa umwidegemvyo. Yesu arabishura ati nukuri ndababwire, ukora icaha wese ni umuja w'icaha. Umuja ntiyama atsindaje mu nzu, ariko umwana we yama atsindaje. Umwana niyabaha kwidegemvya, muzoba bidegemvya nyakuri. Ndazi ko muri uruvyaro rwa Aburahamu, yamara murondera ingene mwonyica, kuko kw'ijambo ryanje ritagira ikibanza muri mwebwe. Jewe mvuga ivyo nabonye kuri Data, namwe mukora ivyo mwumvise kuri so. Baramwishura bati Aburahamu niwe data. Yesu arabishura ati iyo muba muri abana b'Aburahamu muba mukora ibikorwa nk'ivy'Aburahamu, ariko none murondera ingene mwonyica. Umuntu yababariye ivy'ukuri ivyo numvise ku Mana, Aburahamu ntiyagize atyo. Mukora ibikorwa nk'ivyaso. Baramubwira bati twebwe ntituri bivyagwa, dufise data umwe ni Imana. Yesu arababwira ati y'Imana iba ari so muba munkunda, kuko jewe nanje mvuye ku Mana, sinaje nitumye ariko niyo yantumye. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanje? Nuko mudashobora kumva ijambo ryanje. Mwebwe murabaso wa mugwanizi, kandi ibyo so yipfuza nibyo mushaka gukora. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere ni umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ari we se wavyo. Ariko jeho kuko mvuga ivy'ukuri ntimunyemera. Ninde muri mwebwe yonyagiriza icaha nakoze? Ko muvuga ukuri, ni iki gituma mutanyemera? Uw'Imana yumva amajambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutarab'Imana. Abayuda baramwishura bati none se ntitwavuze kuri umusamariya kandi kurimwo dayimoni? Yesu arabishura ati jewe sindimwo dayimoni, ariko nubaha Data, namwe ntimunyubaha. Jewe sinironderera icubahiro, hariho ukindonderera, kandi niwe kamara amagambo. Nukuri ndababwire, nihagira uwitondera ijambo ryanje ntazobona urupfu gushitsa ibihe bidashira. Abayuda baramubwira bati noneho turamenye kurimwo dayimoni. Aburahamu yarapfuye n'abavugishwa n'Imana nuko, ariko wewe uvuze uti nihagira uwitondera ijambo ryanje ntaho azokumviriza ku rupfu. Mbega uruta sogokuruza wacu Aburahamu, we ko yapfuye n'abavugishwa n'Imana bo bakaba barapfuye, wiyita nde? Yesu arabishura ati ninaba niha icubahiro canje kizoba ari ic'ubusa. Umpa icubahiro ni Data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu, yamara ntimumuzi, ariko jewe ndamuzi, kandi ninavuga ngo sindamuzi nzoba mbaye umunyabinyoma nkamwe, ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo ryiwe. Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero Abayuda baramubwira bati ube utaranamara imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu? Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namyeho ndiho. Baca batora amabuye yo kumutera, maze Yesu arihisha ava mu rusengero. Yesu nabahezagire. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. N'aya majambo y'Imana twumvise. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo abana nyakuri, vuga ko barimwo imice mikuru yari ibiri. Imice mikuru yari ibiri. N'uwa gatatu novuga woba warugwiriyemo abantu bake, kandi uwa gatatu by'ukuri wamugwiriyemo bake. Umugwi wa mbere ari wo mbere ngira mpere ko ari wo mpereje ko ni umugwi w'aba bantu bemera Yesu. Eriko arabwira ati
aya majambo yabwiye ubwa mbere ati nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje by'ukuri. Yesu nabahezagire abemeye Yesu bakemera ijambo ryiwe, bakemera inyigisho yiwe, bakemera guca bugufi, bakemera gukizwa nawe, bakemera guheba no kwihana ivyaha, bakemera guhinduka, abo nibo bigishwa bande ba Yesu. Yesu nabahezagire. Aba nibo Yesu yari karabwira. Uyu n'umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri n'uyu mugwi w'aba bantu nabo basa nabemeye Yesu ariko nabo batamwemera bivanye n'ibindi byabagenda ko n'ubundi bwenge bwari ko bagenda ko n'ubundi bushobozi bwari bukibaboshe. Umugwi ugira gatatu ni umugwi w'abandi bantu rero nabo novuga nti bari bahari kugira ngo bayobeze n'abagomba kumva ukuri. Yesu nabahezagire. Iyi migwi itatu rero niyo uyu munsi imigwi itatu niyo dufise. Umugwi wa mbere turafise abantu mu ishengero baje kwihana barondera kuja mu ijuru. Byukuri umuntu agira ati jewe nshaka kuja mu ijuru, nahebye byose kugira nje mu ijuru, naje kugira ngo nje mu ijuru. Uwo rero arakobeje mu rugendo ruja mu ijuru kandi ahari n'umurongoye aroroherwa. Kandi abantu mwe nabo ndabatahije. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire kabisa. Abo nibo bantu kandi nibo bana nyakuri b'ubwami. Umugwi ugira kabiri n'abantu baje gukizwa mu ishengero kubera yaje agwaye hanyuma ashitse yarakira, hanyuma maze gukira ntiyabona ibitangaza Yesu yamukoreye ngo ahinduke, ahubwo aca yibera uwo mu ishengero, yibera umunyedini. Hakaba n'uwundi yaje akaba ari umusore yaje akurikira inkumi, hakaba n'inkumi yaje ikurikira umusore, hakaba n'umugabo yaje gukizwa kubera abona abakizwa bashobora babaho mu buzima novuga naho bishika tukabaho mu buzima bugoye, ariko ubuzima tubamwo buroroshe kurusha ubw'abandi kuko urabona iyo umuntu ari inyuma atabibona neza kubera ko amafaranga yatwebwe abantu baba barakijijwe hariyo ibitayatwara, kandi naho byo yatwara by'ukuri hariho ubuzima twe tutabamo, nta buzima bw'akabore gusanga tuba tubayemo, kandi umuntu yakijijwe neza by'ukuri urugo rw'usanga rutekanye. Rero hariho n'abaza gukizwa kugira ngo agire ati reka ndabe yuko urugo rwanje gotekana. Muri make rero n'umugwi w'abaje gukizwa barondera ibintu, abo rero nabo ntibakizwa, abo n'abapagani. N'umugore ugira gatatu rero bari mu ishengero nk'intumwa za Satani. Abantu bari mu ishengero nk'intumwa za Satani, abo rero baranagwiriye, n'incabwenge, n'abarongozi, n'abantu bari imbere, n'abantu bitanga, n'abantu bafise uburyo batanga byinshi, haba mu nyubako, haba n'ibikorwa byinshi, nibo babyoroganiza ibikorane, ibintu byose byinshi bihambaye. Amategeko nibo bayashinga kuko nibo bafise amafaranga, kuko bafise igikorwa bahawe batumwe. Abo mu ishengero bariyo kandi abo ni benshi. Yesu nabahezagire. Aha Yesu yari karabwira bano bantu ngo kandi muzomenya ukuri, ukuri kuzobaha kwidegemvya. Baramwishura bati turi uruvyaro rwa Aburahamu, naho twigeze tujakarira umuntu n'umwe, none muvuga ute ngo tuzohabwa kwidegemvya. Yesu nabahezagire. Twe turabana b'Aburahamu, nkuko uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ati je narakijijwe n'Abapentekoti, narakijijwe n'Umuanglikani, narakijijwe n'Umuadventiste, jewe kwisabato simvako. Unati jewe narakijijwe naronse urukiza niwa nkora ku muvyeyi Bikira Mariya, aho nituza kubihurizako. Kiretse ko muri byo byose uwirata ibyo ari ubuyobe gusa, kuko twe dukwiye kwirata ko twamenye Kristo, tukirata ko twahindutse, tukirata ko twamenye Imana, tukirata ko twabohotse ku cyaha. Ibyo kwirata ngo jewe ngo kubera ndi iki ngo mbujije iki, ibyo sivyo byari bikenewe. Naco gituma aba bantu Yesu murabona yabishuye mu migwi itandukanye. Yeye bamwe yabwiye ngo koko ndazi ko muri abana ba Aburahamu, ndazi ko muri abana ba Aburahamu. Ndabisome ndeke kubivuga aravore, ndabisome. Yesu arabishura ati nukuri ndababwire ukora icaha wese numuja w'icaha.
umuntu wese akora icyaha n'umuja w'icyaha. Ushake ube nubwo wowe uri ushaka ube pastori, ushaka ube mwungeri, ushaka ube musenyeri, ushaka ube bishop, ushaka ube patiri, ushaka ube papa, ushaka ube igiki, ukoze icyaha uri umuja w'icyaha. Yesu nabahezagiye. Uko wowe uri kose, igiti cyose wowe ufise, igihagararo cyose wowe ufise, ukoze icyaha uri umuja w'iki, uri umuja w'icyaha. Yesu nabahezagiye. Aha ngomba kugira ngo tubanze tuvugane kuri no jambo, hanyuma hari ikibazo ngomba ko tusha tuganira ko mukanya. Yesu nabahezagire. Niyo ntera ninjira, ariko nagomba tubanze tuganire mbega umuntu aba umuja w'icyaha gute? Hari abantu nababwiye babaye mu ishengero, babaye mu idini. Reka mvuga idini kuko ishengero ni rya Kristo. Ishengero ni rya Kristo, uko uyu munsi abantu bose basigaye bitirira ibintu, ushima banavyitira, murabona ko ibintu vyabaye nabi. Yesu nabahezagire. Hari ibintu uyu munsi uri kurabira binateye n'ubwoba. Abantu uyu munsi babaye abanyamadini, abantu baba by'ukuri abiyita abakristo ataribo. Naco gituma nabanje kubereka imigwi itatu mikuru iri mu ishengero, iri mwaya madini, mwaya masengero abantu twinjiriramo. Hariho umugwi wa mbere w'abantu bakeneye Imana bagomba kuja mu ijuru. Hariho abantu bakwirikiye ibintu batakwirikiye Kristo. Hariho abantu b'intumwa za Satani binjiye kugira ngo bayobye babandi bagomba Imana. Na babandi binjira barondera ibintu, uko ushobora kwinjira warondera ibintu ariko ijambo ry'Imana rikagufatirayo ukihana. Mugero ku buryo aba bantu nabo babakozi ba Satani bamaze kwinjizwa bagacengezwa y'indani, bakaba rero bari imbere mu bikorwa. Uyu munsi na wa muntu yoba yaje ubwa mbere arondera Imana ariko aricwa mu buryo butandukanye, haba mu buryo bw'impwemu ndetse no mu buryo bugaragara. Na wa undi yakwirikira ibintu, ijambo ry'Imana ryoje rikamufata kihanirayo agahindukirayo, ariko kubera aba bantu bamaze kuza bakinjira, ariko kwa gwafu Yesu yavuga ruri mu buro, kuko turabana tukagendana tugakora ibikorwa bimwe mu buryo bugaragara, ariko tudafise inzira imwe. Naco gituma uyu munsi bigoye gutandukanya umukizwa no utari umukizwa. Naco gituma uyu munsi abantu bakizwa bari mu rusengero imbere ya mwarimu canke ya pasteur canke imbere ya kontagite canke imbere y'abaririmbyi bagenzi babo, ariko bashika muhira bagahinduka utundi dukoko tw'amabara. Ugasanga umukizwa ntazi kubana neza na mugenzi we. None utazi kubana neza nabo mu bana wakijijwe gute? Imana idutabare. Yesu nashimwe. Ahantu Yesu yari karasigura ariko arabwira bano bantu bariko baramubwira ngo twebwe turabana b'Aburahamu ntituri bivyagwa. Yesu nabahezagire. Yarababwiye ngo ukora icyaha wese n'umuja w'icyaha. Ukora icyaha wese n'umuja w'icyaha. Umuja ntiyama atsindaje mu nzu, ariko umwana we yama atsindaje. Umuja ntiyama atsindaje mu nzu, ariko umwana we yama atsindaje. Umwana niyabaha kwidegemvya, muzoba bidegemvya nyakuri. Ndazi ko muri uruvyaro Rwanda rwa Aburahamu yamara murondera ingene mwogira mwonyica, kuko ijambo ryanje ritagira ikibanza muri mwebwe. Yesu nabahezagira. Uyu ni wa mugwi wa kangahe? Wa kabiri. Umugwi wa mbere naco ndiko ndawuvuga ko, kuko umugwi wa mbere wowe n'abantu bariko baririra Imana, araba Yesu yabwiye ngo nuko. Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mwijambo ryanje murabigishwa banje by'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi uko kuri kuzogira iki? Kuzobaha ukwidegemvya. Yesu nabahezagire. Aba nibo bana nyakuri, nibo bemeye Yesu Kristo ariko raja mu ijuru. Aba bana nawo umugugira kabiri ari baba bari kuvuga ngo turabana b'Aburahamu. Yesu avuga ati koko murabana b'Aburahamu, atari ko mujani yamatsindaje, atari ko umwana we yamagize iki? Yamatsindaje. Mu majambo make, umwana wewe amenya byose akora, kandi umwana amenya ibiri mu rugo kwase byose, ariko umuja wewe, umuja ariko umukozi, umuja wewe ntiyamatsindaje. Hari ibyo amenya n'ibyo atamenya. Yesu nabahezagire. Ariko umwana wewe amenya byose, amenya ibyo sagomba, amenya ibyo mu rugo kwase, ariko umuja ari we mukozi akora
ibintu byose kugira ngo yironkere impembo, yironkere agafaranga, aho gafaranga umushahara uhagaze n'ibikorwa cahagarika. Ni kimwe nababwira, hari umuntu aja mu ishengero aje gukizwa kubera hari ico agomba, naba niyagiye kurikira ubutunzi azi ko azoca aronka ubutunzi agashika yakabubura acagwa. Naba mubona uyu munsi bariko baragwana, bariko baranyinyana, naba mubona ku mbuga bariko bararyana, bapfa ivyubahiro, bapfa ibiti, bapfa amakashe, bapfa n'ibindi. Naba mubona mu mashengero bariko bafatana amashati, naba mubona mu ngo ingo zabo zasambutse, naba mubona mu buzi batembeje bashebuja, naba mubona batembeje igihugu, naba mubona hirya no hino bagenda banyonyeza, bagenda biba abandi, naba mubona bagenda bagira nabi bagenzi babo, naba mubona bakoresha abandi ntibabahembe, naba mubona basahura iby'abandi, naba mubona bagira iki barenganya abandi, naba mubona bicira abandi ubusa, naba mubona bakora ibintu by'ukuri bitabaho bitabereye umukristo. Nibo baba, kuko hari ikintu baje barondera inyuma y'izina rya Kristo. Ntibaje barondera gukizwa, ntibaje barondera ko abantu b'Imana, baje barondera ibintu. Yesu nabahezagira. Uwo ni umugwi wa kabiri. Umugwi wa gatatu, kugira ngo tushe twinjira mu muco nagomba kutuganira, nagomba guha ku muco abantu. Uyu mugwi wa gatatu w'aba bantu Yesu yabwiye ngo mwebwe ngo muraba wa mugwanitsi. Reka tuharabe duhere kuri 40 ngo ariko none murondera ingene mwonyica umuntu yaba bariye ivy'ukuri ivyo mwumvise ku Mana. Aburahamu ntiyagize atyo, mukora ibikorwa nk'ivyaso, muraba wa mugwani mukora ibikorwa nk'ivyaso. Baramubwira bati twebwe ntituri bivyagwa, dufise data umwe ni Imana. Yesu arababwira ati iyi Imana aba ari so muba munkunda, kuko jewe nanje mvuye ku Mana, sinaje nitumye ariko niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanje? Nuko mudashobora kumva ijambo ryanje. Mwebwe muraba so wa mugwanizi, kandi ibyo so yifuza nibyo mushaka gukora. Uwo yahereye ubwa mbere, mwumvirize, uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi. Ugira kabiri, kandi ntiyahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Ugira gatatu, iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe, kuko ari umunyabinyoma. Ubwa kane, kandi ari wese wavyo. Yesu nabahezagira. Uyu ni wa mugwi ugira gatatu Yesu yari karabwira. Aba ni ba bantu rero Satani yatuma mu buryo bweruye, bariko barakora, batumwe gusambura ishengero ry'Imana. Yesu nabahezagira. Aba ntibababaye igikorwa c'Imana, ntibabaye abantu b'Imana, kuko bo barazi imisyo bahawe. Yesu nabahezagira. Naco gituma uyu munsi iyo havuzwe ukuri abantu benshi baca bavuga ngo naka yavangiwe. Banza murabe impamvu muriko muravuga ngo abantu bavangiwe. Abantu b'Imana ndabinginze reka gupinga ibintu, ahubwo pfukama musiguze Imana, mubanze mubaze Yesu. Yesu nabahezagira. Kuko aha anye Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo niki gituma mutamenya imvugo yanje? Nuko mudashobora kumva ijambo ryanje. Imvugo y'Imana nababwiye iraguye bene data. Imvugo nimumenye imvugo, tumenye imvugo, twige kumenya imvugo y'Imana. Uko murabizi mu mvugo y'Imana, Imana ishobora kuvuga umuyaga ariko ari ibindi bintu bigiye kuba atari umuyaga uzoza ngo uhute. Imana ishobora kuvuga mu buryo ikavuga imvura ariko atari imvura izogwa ngo hagwiseganye nk'ubutuzi imvura igwa. Ikavuga imvura ariko ari kindi kintu igamije kuvuga. Imana ishobora kuvuga umuriro ari kindi kintu igomba gukora. Urumva Imana ifise imvugo yayo. Bene data, dutahure imvugo y'Imana. Naco gituma kenshi message ishobora gutangwa, umuntu ashobora gutanga message ariko ntayisigure neza abantu, kandi yari kubakiza ikabafasha, bigatuma ahubwo ibica kurusha. Uyu munsi nivyo nje kugira ngo tuganire, tumenye message zitangwa. Murabizi ko
tubashikiri tubaha message ziba zavuye handi nyinshi zitandukanye, nje gutanga umuco kuri bimwe bimwe ku vy'abantu mutariko murasobanukirwa, mutariko muratahura, nubwo bamwe mushobora kubaza ndetse n'ababitanze ko umuntu ashobora gutanga message ubwiwe mwico gihe yayihawe, ariko hagera kubazwa ibibazo bikamunanira kwishura, kuko hari igihe baca basamara ntibasenga Imana ngo babaze ati none nitwabazwa ibibazo ibi nibi tuzobigenza gute. Mwico gihe rero hayo abaye gusamara n'inyishu umuntu ashobora kwishura muri kamere mbere yiwe y'umubiri, bigatuma rero abo yishuye baranduka umutima kurusha aho kuronka ivyo kubaka imitima yabo. Yesu nabahezagire. Ndacari ku uyu mugwi wa gatatu Yesu yari karavuga ko aba bantu rero barakomeye. Uyu mugwi wa gatatu urimwe abantu benshi mu mpande zose, mazi ko tumaze imisi ndiko ndakora ibiganiro, ndiko ndabereka ukuntu ishengero ryagiye ritega, ukuntu turiko turategwa mu buryo butandukanye, kandi ndizera ko nabene data bariko baritegura mu misi mugiye kumva byinshi bitandukanye kandi bikomeye byerekeye bino. Ariko je narababwiye reka nimbe ndivugira dukenya, harabahawe byinshi bazovuga byinshi. Yesu nabahezagire. Nukuvuga rero nkuko mumaze imisi mwumva muri tumaze imisi turiko turabwirwa ivy'ibindi biremwa tubana, n'uyu mugwi rero wa gatatu uyu waba bantu Yesu yari karabwira aba bantu Yesu yavuze ngo mwebwe murondera ukuntu mwonyica, ngo so wa mukora ivyo so wanyu agomba, kuko ivyo wose yabatumye aha yavuga ngo mwebwe murabo so wa mugwanizi, kandi ibyo so yipfuza nibyo mushaka gukora. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi. Yesu nabahezagire. Aba bantu na wewe wotereza amaso aho ubaye, abantu bameze nk'abo ushobora kubabona, nubwo harimwo abantu bahenzwe impwemu zabo, ubugingo bwabo bugacurikwa, abantu bakicwa mu buryo bw'impwemu. Nagenda abwire ibiriko bigenda biba hirya no hino, wo kwitegereza neza ibi Yesu yari karavuga ngaha. Bantu b'Imana, subiza amaso inyuma mugende muri mu buzima tubayemo, ibi byose muza kubisangaho, iyi migwi itatu muza kuyisangaho ukunyene. Yesu nabahezagire. Nababwiye ko hari imigwi itatu. Uwo mugwi wa mbere ni w'abantu bariko baja mu ijuru, kandi no muri abo bariko baja mu ijuru abasamaye ubwenge bwabo bwaramaze kugira iki? Kwicwa. Yesu nabahezagire. Naco gituma bene data umuntu wese akwiye kubantu kwisengera Imana, akabaho guteramira ubugingo bwiwe. None rero kuri uyu mugwi wa gatatu murumva amajambo Yesu yababwiye. Yesu yabwiye ati mwebwe muri abaso wa mugwanizi, kandi ibyo so yipfuza nivyo mushaka gukora. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ari we se wavyo. Ariko jeho kuko mvuga ivy'ukuri ntimunyemera. Yesu nabahezagire. Bene data, abana nyakuri bumva ijambo rya Yesu. Abana nyakuri ico Imana ivuze baracumva bakagitahura, kandi bagatako bakagikora. Naco gituma uyu munsi mubona abantu benshi harimwo ibintu biriko bivugwa ntibavyumve, ntibanabihe n'agaciro. Havugwa ubutumwa bwiza, umuntu akavuga ubutumwa bwiza kuko ari ijambo Imana yamuhaye, abantu bagaca batangura kuvuza urwamo ngo ntiyubaha abarongozi, ngo ntiyubaha abakuru, ngo ntiyubaha abatuganza. Erega abo kubahwa nukububaha, ariko kandi nikizobuza ko tuvuga ukuri. Kukubaha jenda kubashe nikibuza yuko mvuga ukuri, nikibuza ko ndakubwira nti nubwo nyakubahwa aha hantu bimeze uku, nubwo uri umutware wanje ibi nibi bigenda nabi, iburi kubikora nabi. Yesu nabahezagire. Ni naco gituma bene data uyu munsi genda murabe, kubera abantu icubahiro cyamaze gutwara abantu benshi. Igikorwa c'Imana, ishengero ry'Imana ririko rijanwa muri gihenomu, kubera abantu bakunze amafaranga, bakunda inda zabo. Reka ngeze ngaha, ariko mpwemu w'Imana ashishikare gusigura no gusobanurira abantu b'Imana aya majambo y'Imana. Jewe nta byinshi, nta ubwenge bw'iwanje nibwo ushobora gusobanura bino, ariko mpwemu w'Imana abasobanurire bene data. Yesu nashimwe. Rero ngomba gutanga umuco ku bantu bariko barabaza ikibazo kivuga ngo mbega ko twumvise tubwirwa ngo dusohoke mu idini, none dusohoke tuje hehe? Yesu nabahezagire.
bene data ni kimwe nako ndababwira nti mumenye imvugo y'Imana. Yesu nabahezagire. Uwababwiye ngo musohoke si gusohoka ahuri. Yesu nabahezagire. Kuko Yesu nashimwe, nimba uri umupantekoti akarorero, canke uri umuanglikani, canke uri umukatolika, none niwava muri katolika uri umusambanyi ugaca ugenda muri anglikani cyangwa muri pantekoti ukaguma umusambanyi, none wungutse iki? Ico ni kimwe. Nimba uri umupantekoti ukava muri pantekoti ugaca uja muhira basi ukeka no kwinjira mu rusengero na rumwe, ukaguma uri umusambanyi, ukagura umunyenzigo, ukaguma uri umunyeshari, none uko gusohoka kwawe kuzoba kukumariye iki? Yesu nabahezagira. Ugusohoka nyakuri Imana tugomba ko nukungira ndababwire. Yesu nashimwe, abantu benshi babaye mwishengero arabanyedini kubera imvo zibiri. Imvo ya mbere nababwiye, hari abagenda gukizwa barondera ibintu. Imvigira kabiri itumye abantu baba abanyedini n'uyu mugwi munini w'ibi bintu byihishije mu isura y'abantu biriko bikorera mu ishengero ari mpwemu mbi zigendera, batumwe gusambura no konona ishengero. Abo bakaba mu bibanza byose bitandukanye, haba hejuru haba hasi, haba mu batunzi haba no mu bakene, ari ntumwa za Satani zaje kugira ngo zicikiremwa muntu. Aba baruzuye. Aba rero nibo bariko batuma abantu benshi, ubwa mbere batamenya ukuri, ubugira kabiri badakizwa neza, ubugira gatatu bahishwa ibyo babereye iby'ukuri, bigatuma bakizwa neza, bigatuma bazoja mu ijuru. Yesu nabahezagire. Ni naco gituma uyu munsi niyo message itangwa abantu niyo bashobora kwitahura, kuko hariho icyo twamaze kunyagwa. Yesu nabahezagire. Iyi myaka hari uwundi muriro atari umuriro wa mpwemu yera. Nivyo koko abantu baravugishwa, nivyo koko abantu barahanura, nivyo koko abantu baravuga ubutumwa bwiza, ariko kubera yuko hari icyo twamaze gutakaza, ubu unyi abantu nukumva ntitucumva. Nukuvuga ngo iri jambo sohoka mu idini si sohoka muri urwo rusengero uri kurasengeramwo wa mupantekoti we unyumve neza, ahubwo aho wasabwe gusohoka, sohoka muri ivyo bintu bibi urimo uri kurakora. Kuko nababwiye uyu munsi yari abantu arabanyedini kubwo bishwe mu buryo bw'impwemu. Ari ngaho mwishengero, ari ngaho mwidini kanaka, arakurikiza ibintu byose bisabwa n'iryo dini arimo. Arambara kikwiza, aratanga icya 10 neza, aratanga imperezwa n'amashikanwa neza, arakora ibikorwa neza, naca abarongozi bo mugaya, aratonda ku mwanya nkuko bitegetswe. Ariko muri we nta gikorwa na kimwe cerekana yuko yahindutse. Muhira yari mu muryango ni induru gusa, mu babanyi ni wa muntu, ni nta mubano. Ku kazi nimba abandi biba nawe nyene arabitwara, muranyumva. Nimba ugwanko gwaramumaze, ibi nukuvuga ugasanga ntiyapfuye kucaha, ariko akaba umuririmbyi, akaba umukozi w'Imana, akaba pastor cyangwa akaba mwarimu cyangwa akaba umwungere, akaba musenyeri, akaba uwari we wese muraba baba barongoye amadini. Bene data, naco byo kumarira gusohoka mu iryo dini urimo witwa ngo urasohotse, ugasohokana n'ubwo bubi bwose warufise. Ahubwo ico kubera ciza, gumayo hanyuma uhinduke. Niwamara guhinduka ugasenga Imana ikaguhindura, n'abandi bazobona guhinduka. Yesu nabahezagire. Uko niko gusohoka mu idini nyakuri. Yesu nabahezagire. Muri make rero, gusohoka mu idini mu Kristo uri kurasabwa. Yesu nabahezagire. Si ugusohoka mu buryo buri fizike, mu buryo bw'umubiri, ahubwo nugusohoka mu buryo buri spirituel, nugusohoka mu buryo bw'impwemu, mu buryo bw'umutima, na cyane cyane mu bikorwa uri kurakora, mu vyamwa uri kurama, mu ngeso zawe. Yesu nabahezagire.
by'ukuri ingeso zawe zerekane kuri umukizwa, zerekane kuri umukristo ariko araja mu ijuru. Ibikorwa byawe bigushingira intahe, naho utokurigura avuga icuri, hamwe umuntu akubonye agira ati by'ukuri uyu muntu ndamwihweje ni umukizwa, uyu muntu ndamwihweje ni umupantekote, uyu muntu ndamwihweje ni umujajuru. Tureke kwihenda aho umuntu aciye agenda avuga ngo jewe ndi umupantekote, ngo jewe ndi umuangirikani. Ubu rero hateye igisigo cyitwa bambone, hateye n'igisigo cyitwa mwiyemezi. Umuntu haciye no kugenda ariyemera ngo jewe ngo twebwe ngo mwishengeri wacu, ngo muri misiyoni wacu, ngo mu bugirizi wacu, ngo mwiparuwasi wacu, sinzi n'ukuntu bigenda bivuga. Ibyo ni vy'Imana igomba ko dusohokamwo. Imana iragomba umutima wawe personnellement, ntigomba imitima y'abana, kigomba umutima wiwawe. Niwamara kuyiha umutima wiwawe, mugenzi wawe akayiha umutima wiwe, mugenzi we akayiha umutima wiwe, je nkayiha umutima wanje, gutyo Imana izohimbagwa kuko twese tuzoba twayegukiye, twabaye abayo. Yesu nashimwe. Uyu munsi abantu twatewe n'igisigo cyitwa bambone, dukora abarongozi batubone, ibintu byose tubikora kugira ngo abantu batubone, ariko tukibagira yuko Imana itubona. Nikimenyamenya kibigaragaza, genda murabe uyu munsi indyane canke inzankano canke murabe ishari, inzigo, ubwicanya abana bagomba kwicana kandi bitwa abasangiye umuvyeyi umwe uko bangana. Ico cerekana ko tukira abapagani, ibyo byerekana ko umuntu atabarakizwa. Yesu nabahezagire. Naco gituma ugusohoka, mwumvise ugusohoka kwavuzwe si ugusohoka muri izo sengero, ahubwo n'ugusohoka mu buryo bw'iki bw'impwemu. Yesu nabahezagire. N'ugusohoka mu bikorwa bibi abantu bariko barakora, kiretse ko kubera ubugunge n'amayeri bya Satani byamaze kuba byinshi mu ishengero ry'Imana. Yesu nabahezagire. Byaramaze kuba byinshi, Satani yaramaze kuboha abantu mu buryo butandukanye. Biranashoboka hakazogera n'igihe Imana ivuga iti sohoka muveyo completema. Ibyo bibaho. Reka ndabaha akarorero. Jewe rero ndiko ndabashikiriza bino uyu munsi, no kumva ngo mu ishengero rya Pentecote baremereye icambere yuko baraganisha umugabo n'umugabo, umugore n'umugore, hanyuma bagasengera abapasiteri b'abadamu. Nzorara mvuye mu ishengero rya Pentecote, uwo munsi nyene nzorara nsohotse, sinzoza no kuyinjira. Uko nukuri ninumva ngo bararaganisha abagabo n'abagabo, abagore barasengewe b'abapasitori, nzorara nsohotse. Yesu nashimwe. Kandi ivyo navyo nyene mu vyitege ntibiri kure. Reka ndabaho uburoro bwa hafi. None nta mashengero yo mu bihugu bibanyi biriko biraba bariko barasengera abadamu. None mwibaza ko bisotera bihigiki? Nimba bamaze kwemera ivyo, none bamaze kwemera ko abagore badefiriza, abakambara amapataro, hanyuma bakisiga bya bintu byose tuza ari kizira, none mwumva hasigaye iki? Reka ndabaho uburorero noneho bunumvikana. Yesu nabahezagire. Genda murabe, ubu hari indirimbo twe tumenyere mu ishengero rya Pentecote badatamba, ubu ntaho murabona batamba. Yesu nashimwe. Bava mwibaza ngo Eliya ngo ndiko je sindi umunyedini, sindiko ndashikuza, ariko mumenye neza yuko ibihe tugerereyemo ni bibi. Naco gituma ndabwiye nti hashobora no gushikigira Imana ikavuga iti sohoka. Niyavuga iti sohoka, tuzosohoka. Nababwiye giconsora cyambere, nibemerera umugabo kuragana n'umugabo, bakemera umugore kuragana n'umugore, nzorara nsohotse. Nibasengera pastori kuba akaba umugore, nzorara nsohotse. Mbere mbe ndababwira rero ibigaragara. Ninabona mu ishengero rya Pentecote nkabona aho nsengera batanguye gutamba, sinzosubirayo. Ndabibabwire rero. Yesu nashimwe. Ndiko ndabereka uburyo Imana iri kiradutegura, iri kiradutegura kuko imbere yacu ni habi. Yesu nashimwe. Aha mwibaza, Yesu nashimwe, izi nduru zose mubona zigenda ziba hirya no hino, mwibaza biriko bisotera iki? Yesu nashimwe. Nta kindi biriko birasotera, biriko bisotera ibyo. Naco gituma bene data mwonashaka mwona bamuranategura imitima. Jewe sinje kubasohora cyenda babwiye ngo sohoka, ariko nababwiye ibyo mukwiye gusohokamo. Sohoka mu byaha, abantu muri mu byaha mubireke. Ureke kuguma mu ishengero ry'Imana uri umunyabyaha, uri umusambanyi, uri imboregwa, uri umwicanyi. Yesu nashimwe.
mureke kuguma muri abaririmbyi muri abanyabyaha pire oya, ureke kuguma muri pastor uri umusambanyi uri umwicanyi uri umunyenzigo. Sohoka muri ibyo hanyuma ubireke ukizwe neza. Yesu nabaheza gicu ni Imana igomba. Imana igomba imitima yacu, ntigomba ibintu byo kuyeyembya ngo babone yuko uri umukozi w'Imana, babone yuko utwaraga Bibiliya neza, babone kusigura neza, babone kuririmba neza uhibongoza. Abahibongoza ni benshi cyangwa abavuga abasiguzi ni benshi, ariko igikenewe gikuri Imana tugomba ko no guhinduka. Abantu ntimuranda imitsi ngo batubwiye ngo none turaja hehe. Oya, sugusohoka aho oya, senga Imana, pfuka musenga Imana. Niye kugira ati sohoka genda cugenda ucu yubaha ugenda, ariko ico no babwira banza mupfe kucaha bene data, kuko nubundi naho wosohoka nabikubwiye ugasohoka muri Pentecote cyangwa ugasohoka muri Anglikani, ugasohoka ariho hose ukiri umunyabyaha ukiri umusambanyi, nubu ntaco bizoba bikumariye. Uracari gipfu, uracari wa mwana w'inzoka, uracari wa wundi twumva babantu se babantu Yesu yavuga ngo mwebwe murabaso ngo kandi muriko mukora ivyo so agomba. Yesu nabahezagira abantu rero bariko bakora ivyo se agomba. Wose nawe mwumvise uwariwe, kuko umuntu ari karyana na mwene se ariwe yari kwiyuzuza nawe bagahariranira, ariko akora ibyo se agomba. Yesu nabahezagira. Ni murabu uyu munsi kuna abantu bekora sambura ishengero ry'Imana ku rwego ruri hejuru, nibara nivumwe. Yesu nashimwe. Genda murabe amashene yuzuye ko ibintu by'abantu baryana ari abakozi b'Imana, ibintu by'abantu bariko bapfa ubusa, ibintu by'abantu bariko bapfinda, ibintu by'abantu bariko bapfa amaronko, ibintu by'abantu bariko baranigana, kandi ari abantu bavuze Imana. None duceceke. Yesu nabahezagira. Nimba uyu munsi biriko birahishwa nivyo biranyegezwa ntibivugwa, ariko genda murabe ku mbuga hama haca ko hirya no hino, singo ntabo ndiko ndatuma urutoki, nta n'amashene abikora genza kuvuga, ariko amashene abikora ariyumva ariyizi. Mbarabizi yuko uyu munsi induru zama zivuga, abajeje umutekano bama baje gutabara induru z'abantu bitwa bakozi b'Imana, zitwa abantu bamenye Imana, bitwa ngo bariko baraja mu ijuru. None by'ukuri abantu ntibosohoka muri ibyo, nibasohoke muri ibyo, dusubire tuba abantu b'Imana, dusubire tuba abantu bakirijwe by'ukuri. Yesu nabahezagira. Bene data, imisi ni mibi kandi igihe ni kibi. Uwo shaka yo barategura umutima wiwe, uwo gomba yo kwegera Imana. Daniyeli Bibiri tubwira ko yasenga gatatu ku munsi, kandi ntiyasenze gatatu ku munsi nkuko atahora bigira. Bibiri tubwira ngo nkuko yahora bigira. Birakwiye yuko dusenga, ntiturira Imana mu gihe cy'amarira gusa cy'amagogo, ariko turira Imana no mu bihe by'umunezero. Yesu nashimwe bene data. Birakwiye ko tumenya Imana, tukamenya n'inkomezi zayo, tukamenya n'ubushobozi bwayo. Ni naco gituma umuntu yamenye Imana ibi ntaco bimubwiye, ibi nta nico biko biramuhungabanyamwo. Ariko umuntu atamenye Imana yumva ibintu nabi, ntatahura kuko nafise ikimutahuza kiri muri we. Bene data, mutahure abantu batanga message nabo nyene. Ubwa mbere nabibabwiye, Imana ishobora gutanga message. Imaze gutanga message, hanyuma umuntu ko yatashishika yasenga ngo asiguze Imana, bikamunanira uburyo ari buyisigurire abantu, bikamunanira ukuntu ari butange inyishu. Kandi murabizi umuntu ashaka guhabwa ingabire kanaka, ariko hakaba n'uyundi ahabwa indi ngabire kanaka kugira ngo azoze kuzuza mugenzi we. Naco gituma bene data, mwomenye ibi, banza musohoke mu vyaha, muve mu vyaha, hanyuma nimwamara kuva mu vyaha, ibisigaye Yesu azobabwira ibyo mukora. Kuko umaze kuba umuja, ukora icyaha wese twumvise ngo ni umuja w'icaha, ariko udakora icyaha nawe ni umwana nyakuri w'Imana. Niwamara kuba utakira umuja w'icaha, niwaba utakira umuja w'icaha, Yesu ntazoreka kukubwira ico uri bukore. Ariko niwaba uri umuja w'icaha, shobuja ari we Satani, nawe azokwereka icyo agira icyo ukora. Umuririmbyi umwe mwene data umwe yaririmbye ngo abantu nk'abo baragwiriye bameze nk'uwitwa Akani, ngo yarivye arabinyegeza ngo bice bizanira umuvumo abo bari kumwe, ngo kandi mwe nabo ngo ntibavyemera ngo bavyihane, ngo kuko ngo uyu muntu ngo amaze kuba umuja w'icaha
ngo Imana icimuheba, ngo shetani nawe ngo akaca aguma muremesha umutima wiwe, agaca afata vya vyakaza akabihomangira akabigira nk'ishashara. Niko abantu kino gihe bameze. Imana idutabare. Bene data rero, nibaza ko inyishu ku bintu biriko biratuma abantu benshi bahungabana, no baremesha nti nimureke guhungabana, ahubwo ico tuma muhungabana, hungabana kubwo ivyo wumvise bigukorako, bigutsinda, biri muri wewe wakoze utihanye, hama bigutuma ubabara, bigutume wicuza, uyihane. Yesu nabahezagire. Kuko nagenda babwira hari ibintu byinshi uyu munsi abarongozi batazobabwira, kuko nabo nyene bafashwe mu buryo bw'uburiganya bwa Satani, kubwa wa mugwi ugira gatatu nababwira uri mu ishengero uri kuronona igikorwa c'Imana, kandi uwo mugwi ugira gatatu n'abadayimoni saba. Yesu nabahezagire. Uko nishobora kunsigurira umuntu ashobora kubaza ko igikorwa ari c'Imana mbwa akagisambura akaconona ku mugaragaro. Yesu nabahezagire. Kandi yaramenye ukuri. Yesu nashimwe. None aba ntibagendana na Yesu, ntibagenderaho Yesu ari, kandi mwibuke no mu ntumwa 12. None Yuda ntiyagendana na Yesu, ntiyari mubo Yesu yari yatoye. Twiyubare bene data, kuko ibihe turimwo bisaba ubushobozi bwa mpwemu yera, bisaba kwirinda, bisaba gusenga, bisaba no kugira ubwenge, bisaba no gusiguza Imana. Yesu nabahezagire. Nero bene data, ndahumurije umuntu wese yari yahungabanye, kuko nejo muzokumva izindi message, kandi nta n'ubuzi impamvu Imana yemeye yuko ibi bintu muvyumva, kwari kugira ngo abantu mukomere, mureke guhungabanywa n'ivyo ari byo byose. Uko umuntu amaze gukomera mu kwizera, umuntu amaze kuba umugabo, ntanyiganyizwa n'ivyo ari byo byose. Naco gituma bene data ni mukure, umuntu wese akure, amenye yuko ari karaja mu ijuru, ufate decision, jewe ndanaremeye Yesu, ndazi yo ndiko ndaja, hanyuma ntagizwa kumukurikira atamanyanga. Ariko ukaba wumva muri we hari amanyanga, uyarandura uyate. Yesu nabahezagire. None rero bene data, reka ngeze ngaha, ari uwumva yumvise, uwo biraba yabyumvise, ariko kandi bene data, kuba uyu munsi turiko turabwigwa ibi, nuko ejo Imana ibona yuko ari habi imbere yacu. Reka ndababwire ikintu kimwe, nuko bene data iyo tuja siheza, senga Imana. Nubwo abantu bo baba bihora, nubwo abantu bo baba babinyegeza, ico no babwira co nuko muri programa Satani afise kugira ngo yonone, yongere icishengero ryo mu Burundi, icambere nuko hari mwoko ishengero ryicwa, abantu abadamu bakadefiriza, bakambara amapataro, Panekoti agashingiranwa n'uwo mwishengero igeryo ryose. Muangirikana akava muri Angirikana akavuga ubutumwa bwiza muri Panekoti, mu Panekoti akava muri Panekoti akavuga ubutumwa bwiza muri Angirikani cyangwa ingirano muri Katolika. Ico ni kindi. Hanyuma umugabo n'umugabo bakemerera, abajye bitabatinganye, bakemerwa mu ishengero n'ibikorwa bakabihabwa. N'uyu munsi ari abantu bari mu ishengero arabatinganye, ibyo byo mu bimenye. Ibindi nuko n'abadamu ubu hari gusengerwa ngo babe abapasitori. Ibyo byo mumenye yuko n'umugambi uriho, kandi uramaze kumenyekana, ariko kandi uri kurategurwa. Naco gituma mubona hari induru n'indyane hirya no hino. Kuba abantu bopfa amafaranga, kuba abantu bopfa ikinakiriya, bene data, ivyo ni ibintu muzi bisanzwe, abantu gupfa inda, ivyo bibaho. Ariko umenye ko hariho n'ibindi byihishije inyuma. Ivyo rero ni umugambi wa Shetani. Byasaba ko abantu dusenga, byasaba ko abantu tugira iki, duca bugufi tukaririra Imana. Byasaba ko abantu twihana, byasaba ko abantu tugororoka, aho guterana amajambo, aho gutungana agatoki, aho kuguma twagiriza abandi ngo nakayaravangiwe. Naco gituma bene data, kuko Imana yo itubonera imbere, Imana itubonera imbere, birashoboka yuko ejo hashobora kubaho ibindi biteye ubwo nk'ivyo niko ndababwira bigashika. None ga bene data, nk'ubu reka ndababaze bene data munkurikira, nk'ubu bokwemerera abatinganye, ahubwo by'ukuri
aho mwese mwogumayo jewe nababwiye ko eje nzoca ntangura gusohoka. Ivyo byose navuze byo kwemegwa ubwo muzogumayo, kiretse ko abantu benshi bazoba kubisa bagomba kurira. Abantu benshi bazoba kubisa bagomba kurira kuko ndamaze igihe ndiko ndabona nihweza aho batanguye ivyo gutamba mu gusirimba ivyo bakora n'ukuntu bigenda. Byukuri murabona biteye isoni, si ibyo numva ahubwo nibyo niboneye. Aha baririmbyi barimba profane, barimba basa n'abaririmbyi bisi basigaye baza kurimba imbere y'ishengero. Bene data sinzi hane nganira kuvuga bino bintu, sinebwa bivuge mu kuno munsi ndakivuge ko je murabizi nabaye umuririmbyi akora ibintu by'isi kandi murabizi naho ndi n'umuproducteur. Nagira ndababwire birababaje kubona mw'ishengero ry'Imana bahamagara abantu baza kuririmba ibintu nk'ibiraho, baza ngo nabantu baje kuririmba baje guteramisha ishengero, bakaza kuririmba ibintu byo mu buryo bwa gishetani. Birababaje kandi abantu b'Imana babona, abakozi b'Imana babona, ntibatera ibyatsi ibyo bintu byose tukaguma tuvuga ngo ni ame ame. Sibyo, Imana idutabare. Naco gituma bene data naho tuvuga ngo ibintu byose birera, ibiri mu ruzi byose samafi kandi n'ibintu byose byera samata. Biraharageze ko tuvuga ukuri, abantu ntibumva ukuri, abumva mu mutima bitameze neza yihane, kandi umuntu wese acunga umutima wiwe. Kuko nagenda babwire amabingira yarabaye menshi, satani yamaze kutwinjirira, abadayimoni bamaze kutwinjirira hirya no hino. Nagenda babwiza ukuri, nimumbwire ukuntu ishengero ryoshobora kwinjirirwa n'abantu bazana imico ya gipagani. Abakozi b'Imana, abadiakoni mubona, abarimu mubona, abapasitori mubona, abungere mubona. None by'ukuri, none ni ame. Bene data, ntawe ninjiriye mu cubahiro ciwe, nta nuwo nciri urubanza, nta nuwo nshavuriye, ariko nagomba kwereka umuntu wese agomba kuja mwijuru ko ategezwa kuba amaso agacunga. Yesu nabahezagire. Ubigiye tugezemo sigiye cyo guhanga amaso pastori, sigiye cyo guhanga amaso mwungere, igihe tugeze muri gihe cyo guhanga amaso Yesu. Ibyo bantu b'Imana mu bimenye, tugeze mu gihe cyo guhanga amaso Yesu Kristo. Mwabyanka mwabyemera, ndabivuze kandi ndagiye, hageze igihe cyo guhanga amaso Yesu Kristo. Nihageze igihe cyo guhanga amaso abarongozi. Yesu nashimwe. Bene data, iki gihe tugezemo ni gihe cyo kwiyubara. Yesu nashimwe. None ibiriko biraba ntimubibona? None duhore byose ngo birera, tubigumize mu mfuku. Abantu ntibariko baricwa mu buryo bw'impwemu, mu buryo butandukanye. None ushobora kumbwira neza yuko ushobora gutumira abanyamahanga gute ngo baze kugira, ugatumira abantu tuzi yuko no kumbuga ugiye kuraba bambaye amahereni, bafise ibisuko mu mutwe, hanyuma bagaca baza imbere y'ishengero, ntiwumva ko uri kuraroga ugwaruka. Ikigira kabiri, none wewe uri umukozi w'Imana ukaba by'ukuri ugacu ushigikira abantu bashira ivyo bintu by'amaproduit n'ibindi mu mitwe, wewe untiyagira ico bigutwara no mwishengero ryawe bikaba birimwo, ntuvuga ugahora. None wumva by'ukuri Imana itazobikubaza? Reka tubivuge, abavyumva mu vyumve, abatavyumva nabo nta kundi. Yesu nabahezagire. Narababaye igihe kimwe mu bikorane byabaye, mu bikorane byabaye muri uno mwaka. Narababaye numvise umuririmbyi umwe wo mu Nyakenya yari yatumiwe mu gikorane cyabaye, numva stila ari kararirimbamo, numva ibintu ari kararirimba, byarandijije. Ndibuka ijambo nabwiye abakozi b'Imana twari kumwe, navuze nti ibi bintu ni iby'abadayimoni, n'ibi bintu ugwaruka rurejeje kurogwa. Muze murabe indirimbo zigiye gusohorwa n'abana b'ishengero muri no myaka. Naco gituma indirimbo z'uno munsi ziririmbwa n'ibikatsi, nta kirimwo. Yesu nabahezagire. Ni ibintu by'umubiri gusa, abantu nuguhibongoza gusa. Turahibongoza nk'abarakidube, tugahibongoza nk'abandi, nuguhibongoza gusa kubera iki twaranyazwe. Abantu ntitugicunze, turabanyedini gusa, nugusakuza gusa, nugufana gusa, turi muri fanatisme. Imana idutabare, Yesu adutabare bene data. Reka tuvuge ibi bintu mu byumve, mushake mu byumve, cyangwa abandi mushake mu byanke. Je nama nababwiye, nta muntu ndiko je nta shengero nimirije gushinga, naryo nzoshinga naho ndi atari Yesu ambwiye ati sohoka, sinzosohoka kuko Yesu niwe yanjanye yo, nzogumayo naho bontaramura, nzoguma ninjira uko nyene mugandeke gukora ibyo nataramuriwe, mugabo mbe ndi aho Yesu yansize. Yesu nabahezagire, kuko tuzovuga ukuri, abakumva mukumve, abatakumva nako
ntitureka kubabwira yuko ishengero ryamaze kwinjirirwa kandi abantu b'Imana bariko barapfa imihingo myinshi, imihingo yose mu buryo bwose. Ivyumba vy'amasengesho vyarinjiriwe, kuri uruhimbi rwarinjiriwe, reka ndababwire, amakorale yarinjiriwe, abakozi b'Imana barinjiriwe, abungere barinjiriwe, abapasitori barinjiriwe, abadiakoni barinjiriwe, impande zose zarinjiriwe. N'uyu mugwi wa gatatu nariko ndababwira, Yesu yabwiye ngo mwebwe muriko mukora ivyo so agomba, ivyo so yabatumye, igikorwa ca so ari wo wamugwanizi. Aba bantu muri kumwe muricaranye, Yesu nabahezagire. Kandi aba bantu ni benshi, aba bantu barakomeye, n'abanyacubahiro, aba bantu bafise amafaranga menshi, aba bantu bafise ubudahangagwa. Ariko none tuce duhora, reka tubivuge, abavyumva mu vyumve. Yesu nabahezagire. Je ndakunze kubwira abantu, Yesu ampamagara nta muntu yaje kumbwiriza. N'umuntu yambwiye ivy'ubutumwa bwiza sinumupantekoti, sinzi n'ishengero asengeramwo, nukuri ntaryo nzi, kandi azi yuko azokurikirana kino kiganiro. Imana imuhezagire. Yesu yarakoze kumucako akagamburuka akansigurira ivyo yansiguriye ico gihe, hanyuma bigatuma Yesu aca akorera ku ivyo nyene yansiguriye, hanyuma agaca amagakiza. Yesu nabahezagire. Nico gito sinzotinya kuvuga ukuri. Yesu nabahezagire, nzobabwira ukuri uko ari kose. Bene data, sohoka muri ivyo vyaha murimwo, sohoka muri ivyo bintu. Nimbonaho nagenda babwiza ukuri, uyu munsi abantu benshi bararira. Ni naco gituma kenshi je mubona nkunze kubashikiriza ubutumwa bwiza buharuye. Sabakozi b'Imana bose mpfa ubutumwa bwiza kubarungikira bivanye n'ukuntu abantu nzi bafise imyidogo yaho batumbereye, yuko ataco bakironka, yuko atabutumwa bwiza bakibwirwa, basigaye babwirwa ibintu vya fake, basigaye babwirwa ibintu birimwo amayeri y'abadayimoni, basigaye babwirwa ibintu birimwo imigambi ya Satani, abantu batazi irikirasigurwa mu mashengero, abantu batazi. Iyo bantu tukaca tuja ngaho tukemera, impwemu mbi zikaza zikavuga ngo ni Imana ivuze, ariko riko bavuga abadayimoni, ko abantu bamaze kunyagwa ntibashobora no gusesa ngo basera ngo bamenye n'ikivuzi cyarico. Imana idutabare bene data, tuzovuga abavyumva mu vyumve. Iki ni gihe cyo kwikangura, si gihe cyo gusinzira, si gihe cyo kugonda amazosi, si gihe cyo guma dusinziriye tubunze, ni gihe cyo kuvuga. Naco gituma bene data, birakwiye ko umuntu wese asenga Imana. Tureke gusakuza tuvuga ngo nakaravangiwe, banaka baravangiwe. Oya, banza mujahana. Ariko sindabideha abakozi ba Satani, ndiko nubundi murumva ko ndiko ndabikibabwira. Abantu batumwe na Satani, abariko barahanura ibitari byo, abariko baravugishwa ibitari byo baruzuye, n'abariko baratanga ibintu vyica abantu baruzuye, ni benshi. Ariko mumenye neza yuko twatewe, kandi abantu mubureke guma musakuza, mumenye neza yuko twatewe. Muyo rero twatewe, banza murabe mwige, mubanze mwihweze uburyo twatewemo. Uko umuntu yamenye ko yatewe araheza akamenya n'ukuntu yogwana. Mu gihe utaramenya ko watewe naho uguma wicariye ngaho onye, uguma utazi n'ivyabaye. Naco gituma bene data nababwiye, impande zose twaratewe. Nimwashaka mugende murabe no mu nyambaro, hari inyambaro Imana imfashije ndiko ndabitegura, ngomba kuzobereka inyambaro uyu munsi ziri mwishengero kandi zazanywe n'abadayimoni. Muzozibona, nzokwiranja amafoto yavyo ndayabahe, ndayatanga umuntu wese ahazoba ari abibone. Naco gituma bene data turakwiye kwiyubara. Nubu ndiko ndabategurira ikiganiro cy'abakunzi b'umupira, nabo ndaje ndabivuge, hanyuma muzovuga yuko abantu bakino gihe bacanganyikiwe. Abantu murorere umupira, mube muritegura. Ndiko ndabaronderera ikiganiro kiraho, kandi ndabizi neza byose tugiye kuzobivugana. Yesu nabahezagire. None rero mumbabarire, muraza kumva yo kumenga navuze nkaze, ariko nta urakena bishiranyemwo, nta n'inzigo bene data. Ni kubw'urukundo dukundana bagenzi bacu, tuko turajana mu ijuru. Yesu nabahezagire. Ni kandi no kubw'umurimo wa data. Sugwa nkonda banka bungere b'amashengero, sugwa nko Eliya banka, bapasitori sugwa nko Eliya banka, bavuga butumwa, abadiakoni, baririmbyi, bakontagite, bakristo, bapanekoti, baanglikani, bakatolika, bamizirima, baki sugwa nko Eliya banka. Ariko ni kubw'umurimo w'Imana, kandi kugira ngo bize bikunde bene data, tuze tuje mu ijuru. Muze tuve muri ibi bintu bitagira ikimazi, tuje mu kimazi, tuba abana by'ukuri b'umuco. Tureke guma tumeze nk'abantu bugaraniwe mu kirahuri, nk'abantu bugaraniwe mu icupa, nk'abantu bapfundikiwe mu isafuriya. Tube abantu by'ukuri ariko baraja mu ijuru. Yesu nabahezagire. Tumenye ukuri, uko niko kuzotuma umuntu wese agira iki, yidegembya, akaba umwana nyakuri wa Yesu Kristo. Si
amajambo y'abana b'abantu azotuma uba uwidegemvye ni ijambo rya Kristo niwa ryakira ukemera mpwemu yera akakurungura nababwiye uruguma kuruvura umuntu yashize ikinya kandi uruguma rumaze igihe iyo bariko baragutura birababaza kandi uruguma rutakubabaje naho ntirukira n'imbere yuko rukira rurakubye nk'uko umenga hagiye amavunja hakakurya ukahagaza ruba ruriko rurakira rero umuntu kugira ngo muvure neza ategezwa kubabara atababaye ntuburi kuramuvura nitwababwira ubutumwa bwiza butuma mukoma amashi mukatwenga ntibuzoba ari ubutumwa bwiza uko ubutumwa bwiza buza bukora aho umuntu agwaye naco gituma umuntu ukabubona ibiriko biravugwa hari aho biko biragukora nimba mu vyavuzwe by'abahutu n'abatutsi ukirimwo ihane nimba waracikije ntugire biga byose batubwiye ntuvyihane ntukore n'ivyasabwa byose naho nyene bitunganye wihane nimba warakoresheje abantu ntubarihe amahera yabo nimba hari umuntu watsi deni hanyuma ukanka kumyishura nibigirankana kuko ari abantu baheranye bari mice kubiri hari umuntu aheranye umuntu kubera yayabuze ayamarira ijoro no murango ati yesi cyo mankishura naka nawe Imana irakuzi kandi irakubona hariho n'uwundi rero ayaronka akagira ati naka sinzopfa ndamurisha sinzomuha aho rero nimba uri mwo mugwi utazopfuya uyatanze ugiye gupfa nyene no muri ba bantu bavuga ngo naka ko yankoreye iki sinzopfa ndamuhariye urapfuye nyene wapfuye naco gituma bene data ibi bintu byose biriko biravugwa ico nakigukorako naho cyo ari kikoze kuri jewe tegezwa kujana nkiyumvira hanyuma nkihana bene data birakwiye yuko twihana umuntu wese akava mu bitari byo kugira ngo abo mwana nyakuri Yesu nabahezagire none rero ndashimiye abantu mwese mutwumviriza aho muherereye hose umwami Yesu ashije kubagirira neza umwami wacu Yesu turagushimiye turagukengurukiye cyane ku buntu n'imbabazi no ku rukundo Mana n'ikigongwe Mana wangiriye muri kano kanya urakoze kandi urakoze nyakubahwa ibi bintu ntabari jewe ariko abari wewe mwami kanatsinda inyungu ibi yawe ntibiyanje umwami Yesu uzobukoze kuko nta bantu ushaka yuko baza kuri jewe ariko nshaka ko baza kuri we kuko niwe mutanga bugingo niwe uzoduha ubwami bwo mwijuru niwe wadupfire no watubambiwe mu izina rya Yesu Kristo munyazareti yapfuye akazuka ndakwinginze mwami ubushobozi bwe burekeza no majambo bikunde Mana ukiza abantu bikunde Mana ubuhoro imitima y'abantu bikunde Mana abantu basoke mu vyaha mu izina rya Yesu Kristo bareke ko abanyedini ariko abantu b'Imana babananya kuri bubwami Mana uzobukoze usabye muri bike ariko nzi kumpera byinshi icari nko kabimpera ubuntu n'imbabazi byawe nimuzana rya Yesu Kristo mbisavyemwo amen. ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntahatanezera